Dr. Ntubesha. Shema genda shaka mbonye Raisa cyane akamaro gatowe. Cyane ukuntu twakunda gukina ivy'abana. Cyane ukuntu Abana. Man. Ibintu by'ivy'abana rero. Je mu by'abana keshi nakunda kuba squat papa canke nkateka. Anje na mama. Yeah. Ndashaka kumenya. Kubera cyo wa papa ko cyo wa mama. Bon, jigi tuma na papa. Man urabizi. Vivi twarakinanye ivy'abana. Vivi twarakinanye ivy'abana. Aiza, naravuze ko tutakuronye kugira ngo nze ndaba papa vrema. Urazi kuba mama ingene byari biryoshe. Je ndibuka yuko urabona baye mama. Basi tundi twana twose ikintu cyose wavuga dukubita bo ikintu cyambere cyatuma nkunda kuba gukina nitwa papa twari dufise ibintu bitwa sinzi yuko abantu bagukuri ino mu gisagara babizi ibiboro bitwa intukuru ibiboro babikamwo intukuru mani nayo ishobora Jamani intukuru ikintu basaruriramwe amasaka ya umva ibigega harageze hari igihe basarurira mu bigega rero birahera bazana ibintu bitwa intukuru we nkawo uvutse ryari mu ndwiheze ntacyo bamenya twe abakurambere nitwe usatu rero iyo ntukuru muhira bari barayihevye bari basigaye basarurira mu gastoke quelque part twe twaca tuza turakenera ivy'abana nk'iyo ntukuru urumva ko haba ahantu hari kashete hinyegeje rero umuntu w'umupapa wazura tuma abana nyine abana mugo mu mama kubera barimo ibintu byo guteka arimo arategura ibintu nyene byo ngaho mu nzu mwaragumana Shema niyo mpamvu nakunda kwitwa Shema naho navyibuka neza ndibuka turiko turakina hamwe musi y'urugo twubatse intuzenya inzu y'ibigombo go mu zigitoke bavyitwa ibigogo ibintu nzenya ibitu This is Flash TV. We shine to progress. Ibitumburi yonza bijya gitoke twarayifata ukuntu tukabigerekeranya nkuko tugasaba twazubatse nk'inzu mani kandi ngo umuntu atubatse inzu y'ibigogogo ngo kwigira yubakira inzu yiwe biramugoye rero kubishoboye se nico kimwe n'umuntu yagendesheje ipikipiki iderege uburyo utikoreye ntuzovuga uzimoto abantu rero bamwe barabikurikirana byo wewe mwasakarisha iki mubatse iyo twubatse iyo nzu intuzenya twaruka nafata ibiti tukajombamwo bigafatana maze gufatana hejuru kereke pare duzakarisha imitoto urabibona imitoto ni je nivuga ko n'imvura nibaza ko n'imvura yigeze kugwa imvura yigeze kugwa abana baziruka ngo baje kuga bate tu geze ngugame hariya muri agakizwa aho papa sasa rero urabona ko mwimisi ibintu by'abana mwatangiye muri ko murabivuga urabona rero Musa mwimisi ivyo by'abana dukrotira burya naho byagiye no mu gisagara biriyo mani biriyo ngo nduzenya gusa urumva bo bakoresha amateme y'igiswahili bagakore oriye yo kubakisha ibigogogo bakagenda ahantu mu kizu kitarahera bizu bitarahera oya umbereza sirivoke ndashaka kumenya ese ko mwavuze iby'abana nimuvuge ko ari umwanya wagera mukavuga ngo muje kujya urumva naho nyene nakubwiye hari ukuntu uco bwiye watuma abana weja kuvoma nawe weja kugira hama ngo papa na mama basigare ngaha basigaye baruhutse mani jamene ikindi naco tukiraho Vivi ikindi ndamwibukira yari twari Vivinari mwene wacu ari muko wanje yari kigogo kwishuri twarakuranye yarigeze gukora insolite yarigeze Vivi yakora amakosa menshi upetimviriza agera bivuze jamene tubanaye weka twasema nivya amanota baramukubita injuro x yibi ya 3 baramukubita ico sinzopfa ndakibagiye reka tubireke no kuvuga ko no munsi yevye bigori mu mwono hanyuma ibase ariruka of course bakunze ba Fresh TV rimwe tuba twanabitanguye nuko ubona yuko abashitse bacu uno munsi badasanzwe barinjiye batuganiriza bavuga iby'abana ariko atari iby'abana nyene by'abindi tumeze neza by the way sha abizi sirenge yanje ni yindi ndabashima Imana n'abantu bakeya kuri eglise naho hamwe na Kristo dutuma bibo umutipe afise sirenge remereye cyane aka kantu yamaye akavuza uko aje hano so mutema wakantu iyo ni sirenge yanje y'umwaka wose nibaza ko 2020 wari yindi ariko muri uyu mwanya ni ihari
ako nabona ko no mwigeme bamwe muteye ubwoba vraiment muvuga n'ivyo abakuze ba reka twinjire mu byo abakuze niho baze umwigeme aza kwisanza umunyamugisha abakazi uri wagize ubwoba wumva gute wicaye hagati ya zino ntare cyane n'akamwemo bon ndaryohewe ndaryohewe cyane nawe ngo warabikinye karahava problem warabikoze birakomeye ko aryohewe araba hariya ega nino bara nararetse kuba mama ni atari Allah ariko kaya kantu n'umutipe yavuze kuko haraho hagera igihe ngo bagakubitwa baje kuvoma mugabo hasigare couple nawe kakubayeko nje naba mama musigaye rero Tosha dusigara ngaho mugaca mujya ibigori dusigara turarurira abana twatahuye ariko ngara n'ukuntu babakubita ngo sinzira mwabana ngo muyogorera so ngo yakinye ibyo ari mama arabizi muyogorera so ngo ataririra intonzi anyway witwa gute okay amazina yanje nitwa Kaze Haisa wow mwiga muri kaminuza no okay so kwande ariko usa n'ugiye kwimara ndakurata asigaye yitwara nabi mu kwimosha bigiye kurangira agiye gushira ku giti imugeze ngaho naze guhava yihega usanze gusanga ko publicité ishure yigiye ko gukora indyaturisha ako bari nibisanzwe mane kuvuga ishure itanga inyigisho mugako kandi kumeza uko nije bari rya leta sawa mugari privé ni bakunda umufungo akunda amaye usanga yiga hahandi harano numvise ngo umwaka ngo nubwo wotonda gatatu kumenya ngo ni cash guma wame kirakuba barashe minerval wapi turiga cyane okay ku rundi ruhande turi kumwe n'undi musore je ndamureka yivugira tu ya je ndivugira amazina nitwa Tishemeza Alexis but muri filime bazi Alexis Shema nkaba ndi artiste mu bandi ina filme balizwa muri GFS rero wumva mwana wa mama nimwe wumva igisibije mazi imisi saza Afrika n'isi muri rusangi nkaba mbarizwa kandi no muri mezo ya Homewood TV okay kwa wa mutama wumva bitwa Kimoko Kimoko Joseph rero ryo wumva ni papa yani papa mbe umuntu akubwiye ngo wivuge hamuvuge nk'ibisokuru bitanu ako kantu ngo gashoboka ngeza ku ndwi oya ngeza ku ndwi twagiye uraza ko yagengeza ku ati ndi naka wo kwa naka ya tugende je nitwa Tishemeza Alexis wa mugabo ni mari wa muyangayanga ndabagaye wa ntegura abishikira wa ndongozi warukunda nkabashizeho akaburungu wewe renza ngaho ega myumvira ngo noba n'abahenzi nsubire ndongozi wo kandongozi man nuko turi famille nyene kandi muvuze igisokuru turi famille ari bisokuru tugenda dukubitanira ahubwo ntacyo mu busangino z'umuryango twagiye oya twagiye zero nase wibara mwibagiye ko cyari kijojo kwishura ibaze pete bisoho no kwishura n'ikijojo ariko je ni Vitali Bizimana wakakira wa makurazo wa ndongozi wa ndarishikije naho niho ngeze neza ngaho nyene tukayakirageje twaraganiriye na basokuru mwana nkaraza nazo abakobwa se ntibivuga amazina mukayo sina amazina aba ntibaganira cyuma namwibagiye so twagiye ntabyo zipe mwo nasokora ntawuza azigeza nasara mwibagira geza kwa sokuru basi no kumanyeza kudi sokuru wa ugatuma okay ni Kaze Haisa wa Habyarimana Edi wagayigi urazi mpamvu yaratinye kubivuga amazina nayashi
ayo mazina wagahigi wa gatutu kuvuga ngo hayisa wo kwanoze umva menga sigisokuru afite burya amazina wumvise y'abasokuru bacu ushamba ati vraiment abantu bafisa bari bafise ikintu cy'ikirundi canya nabandi nabo ngo hayisa wo kwa Huko kwanje umvise kwene wo kwa abe numvise huko kwanje akarorero umva twebwe wumvise igisokuru cyacu cyangwa ko twebwe nabami hariho collaboration numvise kiraremereye wumvise nk'umuntu yitwa Ndabagaye muyangaya vyuma ndongozi makurazo nibaza aba barabahigi abo barabantu kabisa barabahigi usurumva nk'abantu babibwami umva bandongozi cyangwa ati umuntu akomeye ntushaka kwitwa ndongozi ugira inyuma y'inka yitwa ndongozi yigira imbere y'izindi ndabona wambaye intare nimba atarimo ni bya bindi nyene ni ya ntare uragasaza urumva mani agatekaho kame so bakozi ba Fresh TV ko batabizi mbona kiriye abantu bo muri ya domaine murayizi cyane dukunda guhamagara abantu bo muri movies cyangwa abantu muri secteur ya cinema niyo mpamvu n'ubundi mama mwatangiye no kutukinira reka kuba tazi filme burya ngo ni inyene niyi aha episode twoyitize no munyene kaciso ikabira trendinze nk'abisi televiziyo niyo ya mbere mu Burundi yakira abantu vraiment ikabafungurira ikanabona yuko tuba twanageze reka unywe yakamugenza mani ni akoze na ezori inezori mani naryohewe n'ikiganiro mani Ushuribagira cyangwa twa mushiki wacu twabaryohe araryosha ji aryoshe ikinyobwa aratera bo Nifosha gitereko niko mu kirundi babigomba bari ari ibintu bitisigarira zana ntuhava ukoresha insigarira zina ikinyobwa ntuhavureka kukivuga ngo havuza bavuze iki anyway muri filime bimeze gute jewe nko muri GFS nkuko twibereye wa mugwi wacu uteye ubwoba turacatwika kabisa dufise rero ikintu twigisasu mugira murasi ntuvuge Putine ajya n'umusivire n'ikinwa dufise indoto ije iteye ubwoba cyane indoto ya gatatu aho nyakubahwa Vivi turi kumwe ngaha nase na madayimoni bigakomera iyo ndoto rero ije ari satande urana bya bisasu byo kwa Putine bavuga ngo byitwa satande ije ikaze gose kabisa twe tuyifashe neza muri filme Vivi komba mbona ubusasa n'utekereje usi nibisha ikuhana narakibonye hari umuntu iruhande ziyo badasangiye intozi ati sitamwe gutekereza no frere uya yo nami mu kiurazi ko tujurwo nkunda kwakirwa umunsi mwe yakirije G kabisa mugera nkunda kwisabira banyakirize hajya nagake kantu kawe uragaruka mane mujabara ugeze kwa nikigana sinzi ko akiraza ndabi kumwe n'umuntu niwe ndavuga mwera bacakira abashitsi uzi ikintu yasavye ngo yasavye hayisa uzi ikintu yasavye umuhungu numva menga nishagire yongere gusaba ndagisabe ngo akeneye ikinyobwa ngo bita kiss ubwo ruganda ntabwo turambe ubwo ruganda ntabyo tuzi uruganda ruhingura amakisi okay Jenny baza mutandengereje ko sinavuze ko ari uruganda yahingura ahubwo mushatse kuvuga mu zamu ya mvuge ne ubwo ruganda nibaza ko twabutse turusangaho Imana niyo bishizeho uruganda nuvuga ko gwakiriwe n'Imana rero nibaza tutubirenda ko cyane nimba kisi mudashobora kwinza Imana weri byakunda unyihere kisi yewe so yarabatije mungu narabatizwa mu mazi menshi tijwe mu frere nibaze ngo nuko kisi urumva kwisanzwe je gituma samuteme kisi ndayikunda sino yanka kuko ndayanse yo ndayanka byari kumvaho nisanga nta cungu kuko kisi iri mu bintu byatumye gucungurwa kwacu bishika bija mu ngiro kuko twibukanye neza Yesu Kristo igihe Yudamus amugurisha mu kugira ngo abaje kumufata baze kumumenya nta yindi ntuzi yababwiye ati ndaza kumusoma ubonza gusoma no muce mucakira kandi rero urupfu rwa Yesu Kristo umva ko rwanyiriye akamaro kuko rwatumye cyo impinduka icari mu gisha batumye nabona akamaro ka byatumye mbona
urumva muri uwo mwanya je bizu niwe yabikuye urumva ukuntu aba ariko arahigeze igura duha sukuma no kwiguma atari iriya bizu mani yari n'iy'ubujyaji no turacari muri engo ya Kiss viriza turacari muri engo ya Kiss mwa dusobanurira niko nabereka ushengano navayo gato niko nabereka aguma reka ndabereke urumva ko tugeze ngaho rero nabwira ko neza nawe uzaguza ikiganiro kiza gusohoka indoto yamaze kuja kunuza kuri YouTube ya Homewood ucuja kuyiraba usubira inyuma uje kuri Homewood irabe ikiganiro nagiye bigasohoka itarasohoka cujayo urakora subscribe tubihurije ko so indoto mon frère ije kurundi rwego nkuko amariko ndabivuga ni hejuru mu bicu nabonye makavu ibintu by'inzoka biguruka n'ibiki birateye ubwoba cyane ijya nzoka ikorera biko niko natangwa tubabwira ko GFS iri mu migwi ibujumbura cyangwa mu gihugu cy'u Burundi iteye ubwoba kuko iyo inzoka babonye ntago abatekinisi twagiye gutora ahandi hantu nabo mu nzu ya Homewood nyene nabo bariko barabikora ndabaramusa aho baherereye hose bubahwe ariko umuzehe kabisa umusaza kimokoreye yarabareze mu byitwaramo neza uziko atamano muri GFS ntumira hano ngo amara iminota iratabanza kuvuga ibintu byo muri iriya metso afite mani burya hari umugani baca mu Kirundi mboje ko anakunze kuganira na papa ndaza nakoresha imigani ari umugani baca mu Kirundi ngo agahari karavugwa kandi rero Homewood irateye ubwoba burya nawe ndabizi urayizi waragendeyemo umutekinisiye wa mbere mu Burundi akinisha inzoka niho yica ari muri Homewood kareka wa mugabo ntagira bazohava bavuga ati wiwe ye Chris rafunda muramukije harayubahwe 3D ni yubahwe iri muri Homewood rero yamuzehe wumva ngo ni Yozefu Kimoko arafise indoto nico gituma iyo film indoto tuguma twigaruka nafise indoto yo kugeza film ahandi hantu nico gituma ubona yitangatiza igama by the way uriya musaza ngo araguruka no uriya musaza ngo araguruka reka nakikwereke suguruka ko mutera ujya musaza mu vyiyumviro ni kuguruka mu vyiyumviro kandi ikindi kintu yaragitize iyo umaze gukina ikintu bakakikwitirira cumenya ko vy'ukuri iyo scene wayikinye neza kubera kugeza uyu munsi mutamaciza hari imiryango myinshi kugira ngo abana bafungure bababwira ngo ndahamagara Kimoko bamuzireho nk'umuntu menga umuntu mubi ariko haje bigaragara ko yakinye scene yiwe niyo mpamvu mvuga ko ari umacteur yubaho sinzi uko ari stati yanje nabivuze uyu munsi umacteur ateye ubwoba kuko n'umwanditsi akaba umacteur akongera akagira iki muri ati mani Kimoko hani kintu no kunovuga no ikindi kintu nogena navuze kuri Kimoko utogenda utavuze aya ntogenda ntavuze murakoze kumusoma bana yata tubareba kuri Kimoko rero Kimoko wumva arafise ikintu cy'umwihariko ciwe atandukanye ko n'abandi bantu Kimoko je twamaze kuganira ari mu bantu nkunda cyane ko tuganira kuko iyo tuganiriye ikintu tuganiriye ari ku mugoroba mu gitondo cyanda kibona nkashamenye uko ndacitwaramo ikintu cy'umwihariko kuri Kimoko ararana agenda ku mutwe burya rose ikintu aca candika azinduka gikora rero ako kantu yarakambwiye no managize ubwoba nsanga hari ibintu yagiye ararota agaca byaplika uyu yabyapritse mu myaka iheze uyu munsi akaba twe tubibona nk'ibintu bikomeye kandi bikaba birimo birafasha abantu benshi rero Kimoko suko mutava ngo nuko turi muri groupe imwe ngo nuko ari umuvyeyi wacu tout simplement nibikorwa birivugira man nibikorwa birivugira Raisa nawe wamaze kwinjira mu gakino ni tukumenyereye cyane muri movies ariko twatangiye kubona ugendana n'abakinyi ba filime nigiki gihari cyangwa uri umukunzi w'umwe muri bano basore babiri bari hano nta n'abasi bahari namwase n'umwana ariko icyo navuze wacyumvise ni ukuri ndeye uko Shema aza kuvepora umukunzi navuze wamwumvise hari ibintu natabuye mbona bashanja ngaho ahubwo nawe hari ikintu meje kubona iyo wamuhejeje kwishanja na Vivi ese bibaza ko abatari ko barabibona wari wakabonye mani nakabonye nyine ndihorera oya ninga mvango yamaza yamake ahega imfizi rona bikamo karagenda rero ngana nariko ndabaza Raisa ati ni iki kije imbere gara
wavuze ngo wambonye ndi kumwe n'aba aba n'abagenzi banje cyane bose n'abagenzi banje ndabakunda bose yego cyangwa ugomba kuba hari umunyakenya ni Kenya ni he nabonye abana n'amahasano batipe b'amahasa bamwe bapibira yuko ngo bishimiye kuba bagiye kuronka ikibondo cyabo nahise nibaza tese hagati ya babiri ise w'umwana ni tuvuga ko amahasa yarongoye ya n'abatipe babiri b'amahasa abagabo afise umugore umwe ivyo bibaho bizibaho gute okay Yako kana sinshobora kwibaza ko kameze uko aya natubwiye jewe nashaka kwinjira muri filime zabo ndazikunda ego ndazikunda tu niyo mpamvu mwatagiye kugendana ati bakubatize ejo nawe mwa bino bintu ngo batiza muri menshi twe jewe ndi muri filime nashobora gukina ndiyo hantu mubatiza nkamubatiza mu mazi menshi kubera tuvuze ngo tugiye hejuru hacaza ubatirisha umuriro mu mazi no mu muriro wabijemwo kubera ko ukunda ababikora cyangwa wabijemwo kubera ko wumva ari n'umuhamagaro wawe okay ndavyumvamo ndabikunda ndakunda n'ababikina kubera ko warindiriye kino gihe kugira bariho wumva ko bijambo okay iyo umuntu agiye kwinjira mu kintu urabanza ukaciga ko ukaraba nyene yego nasanze byoba byiza ndabyinjiyemo ndose ubwo burenganzira nanje bivikomenga warumugana menga arabise byinshi bamuvugira ndamuhaye karibu nikaze naze abone intambamyi abandaground muri filime turiko turaronka canke bariko bararonka aho hantu naze ndamuha ikaze avyisangemo karibu uvuze ikintu novuga nasa n'ubundi nugiye kubabazako muri filime no munsi ariko aravuga ikintu cyuko cyane abantu bakibitangura abona kwita nk'aba upcoming kubera ijambo underground bujya risigura ibintu byinshi ese zino ntambari zirahari koko muri ko murahura nazo nimba zihari niza reka duhere nk'aha tugenda jewe mani sinovuga ngo ndi superstar ndacyari mu upcoming muri filme rero je bavuga intambamyi duhura nazo kandi vraiment merci beaucoup kwico kibazo ico kibazo ni kibazo cyari gikenewe cyane n'abandi mo baradukurikirana bari mu uwo mugwi bavyumve turakunda guhura n'ibibazo ku makote yose wa director kwa producteur ku banditsi like that uje ndashobora kuba ndishema ubona ngaha nkafise movie yanditse gusa kubera ntafise ubuhinga canke uburambe mw'ivyo bintu vya filme intambamyi ya mbere ngira wenda ikuzana ibonamwo amakosa menshi ikibazo c'abastari wacu bo mu Burundi umwanya nawo yakubwiye ko adafise umwanya kugira ngo agukosore uwo mwanya ide yawe ibipfuye ico ni kimwe ikindi naco urashobora umudirector urashobora kutogwa kuja gukina ahantu umudirector akavuga ati ingo ukagenda isene badushaka kukina uri murakora ibintu n'ibi for example umupfumu cyangwa umusazi imana izorore mu bisi nakinye n'umukozi wo mu rugo nubwo nyene twarangiteka ugiye gukora nubu ni gukora mani nuko nyene kajya kazi umuntu aba yagiye agacamo rimwe na rimwe itwari y'ubuzima mwayikena muzodutumira tubivuge kabisa mu bisi bamwe mani none izo mpuzu wazikuye mani naratinze kandi yabaye isene yanje ya mbere nakinye naratinze ku buryo CEO avuga ati peti yangu uri mu nzira nziza rero umugabo biragorana aribwo bwa mbere ukija imbere ya kamera utangura kwiyumvira ngo mbe basha ngo nta muntu azagwava ambona imboga mu menyo rero ugiye kuko nirengarenga mu rero sombe inzu ziteye ubwoba isombe naho okay brosa ntihabura nakamo rero aba director
urashobora guhura n'intambamyi mwiyo engo ugaca usanga umu director akubwiye ikintu rimwe kirakunaniye kabiri kirakunaniye agaca gushasa uracana mu upcoming ukeneye kugira ngo uzamuke uwo mwanya akwirukanye talent yawe irazimanga. Jema reka twumve gato Vivi nawe Raisa we urumva araciye na mushasha bino bintu ntarabijamwe cyane wewe turaza no kumuhereza bwana Vivi Gift ati nyabona abantu bakinjira mu bino bintu upcoming ariko barahura n'ingorane nyinshi nshaka kucubwira kuvuga unyishura na kino kintu ese ikosa nimba harimo nk'ikosa ahanini twavuga ko rihagaze kuri babandi mugenzi wawe reka aravuga cyane ni mwembe n'ubundi abakinyi ba filime ubwanyu bihagaze nizere ko ijambo mfashe ari rya nyuma ndabwira ikintu kimeze ndabibwire zose kubera ko akaji karatangiye kumva hano kagiye si rya nyuma ega ni jisi ya ruko kubera diko je nibaza vraiment cyambere na mbere maze ndagushimire kubera ko uri kubitwara neza urakora fresh kabisa ndifutse fresh cyane ko na studio ari fresh studio izina ni ryo rero mukora neza mubawe sabe mwese mubarabire ko vraiment ukora ibintu nk'izo ariko barakora kugira ngo ejo canke hirya y'ejo mani biraryoshe iyo ugeze ahantu ukaza kwisanga uvuga ati jana ndageze kubera naka uwo naka naho muri uwo mwanya utoba uri kuramushimira ariko naho yicaye akakubona ahandi hantu ugeze uravuga tujya muntu wajya ari mu kuboko kwiwanje ahari aguma anezerewe rero kandi nagiye gusanga nta mu artiste ashobora kugera kure adafise ibinyamakuru biriko biramufasha rero nosaba ko ibinyamakuru byose byo mu gihugu cy'uburundi bizohaguruka bigakora nk'uko muri ko murakora kugira ngo turabe ko abantu twoshika ikijanye no kuvuga ku bantu bariko barinjira mu bya filime bakiri bashasha canke bakiri hatanu amazina baragira ingorane nyambere zigenda zirabaho uza kwisanga umugwi ugiyemwo urimwe abo twokwita ibicocoro rero umaze kwamwo ivyo bicocoro ni hamwe uza gusanga kugira ngo wewe uze kuronka scene yo kumenyekanisha bitaza gukunda kubera ko bwa mbere baraza kubona menga ntushoboye reka nkwereke gatoya hari umuntu ushaka gusanga ariko ashonera ibirato mu Kamenge ugasanga uwo muntu niwe muntu azi gushona ikirato neza bibaho mukaba kumva ko umuntu ashoboye gushona ikirato aho uri karakorera muri ville rero twe dukwiye kumenya tukaraba impano y'umuntu tititaye uko ari uko angana n'ahari na miliyari imwe sivyo rero kwica filime birakwiye ko abo twagiye dusanga muri iyo migwi canke badusanze muri iyo migwi tubaha umwanya kwanza tukaraba kanaka ashoboye iki ku buryo umuntu aza gukina scene bivanye na casting n'ukuntu ashoboye kugira iki kuviva iyo scene tutaravye uburambe afise muri filime nemba je ndiko ndabikurikirana Shema Vivi ahubwo uhise unagira ko uvuga n'icokoko ndaheza ariko akandi kantu nashaka mere nk'abakebura sinzi uko yagoshega ko habe urukundo hagati y'imigwi yose irikira kina filime ntunze gukinisha umuntu uzi neza ko hariho umugwi ushoboye umubona ko uwo muntu iyo scene aza kuyikina neza uca ukinisha umuntu atayishoboye kandi wari kugenda kudodora hariya muri JFS bakaguhereza umukinyi nka Vivi canke nka Shema canke nka Diama bakamuguha ukaja gukina dukure mu mitwe akantu ko kugara hajya urugo rwose rurafise ukuntu rupanze se rugo rafise ukuntu yoganiza urugo rwiwe nimba bisavye ko agusaba ati umukinyi ugenda muguhe andika ikete umusabe basha gucu uhagarika igikorwa cyawe kubera gusa kwandika ikete ngo wazonsuzuguye no ni ibintu bitewe cyane gose bishitse uyu munsi nkakina aha na hariya biraza koroha ko wa muntu atakise umu upcoming ahubwo aza kumenyekana bivanye n'uko yagiye arasohoka kandi n'imigwi idufise canke ibafise ntibafate nibarekure kugira ngo impano zabo canke impano zacu zigende zizunguruke kuko izi impano ziwacu n'iz'abafana bacu bakeneye zishobora uwicaritse ikamara ukwezi amezi 5 umwaka itariki irakora ntagizoba ikibaye impano hazogera uza kubikora utakibishoboye wamaze gusaza nkaje hona ko ndiko ndagenda
umubaba uracarimo alright nibaza yuko umusaza aba birangije reka dusa n'abaheza numva Raisa no mwibariza kino kintu Rai ni buhe butumwa canke n'ikihe kintu umva kiriko kiradudubiza muri wewe uvuga ngo bino bintu ninjiyemo n'ivyakunda nifuza ko nejo nubwo nova mu mubiri nozosiga isi yarumvise ino message okay tugerageje kuraba amafilme yabo ongeza akacupe twabwira ijwi kintu n'imikro umutipe nabonye mu kanya ariko aragusinziriza n'umugorogoro umusijije gute ari wasama okay hama ukuri jewe ibi bintu ubwa mbere nakubwiye ndavyumvamo ndabikunda nkumva no bikora hama umuntu arashobora kuba afise impano ugasanga nk'impano yiwe ari ahantu nashobora kuronka nk'ukuntu impano yiwe ashobora kuyigaragaza nk'uko umugenzi wanje yabivuze yavuze ngo nk'umuntu ashobora kuba ashonera ibirato mu kamera ugasanga niwe abizi cyane ariko hariho umuntu avuga ngo numva noshonesha ikirato muri ville akumva ko ariho ikirato ciwe cyoba kimeze neza cyoza gisa neza ego nje numva ariko hari akantu ntishowe naravuga ati niki ikintu umva muri wowe kabisa uvuga ati isi no isigira iki n'iki mwabino bintu nje nimba koko filme juko ndayizi hari ubutumwa runaka babubitsemo abantu babategereza kumenya Diko nakumurira kumurira umwana. Razi? Aha. Reka kumurira umwana. Reka ndaya ko umuntu yishara yizi. Reka kino kibazo ukimwishuri. Ya ndi tayari kwishura ico kibazo. Je nka Alexis Shema muri film. Ikintu ca mbere ndaza kubikategoriza. Ndifuza yuko nogera kuri step abakinyi bose ba filime mu Burundi ku buryo baba umwe bagakundana. Iyo message ndumva yuko jewe ku bwanje mbaye ivyo nokora ivyo nifuza nuko muri filime twese twogeraho filime umukinyi ari mu y'umugwi n'uri mu uyu twese tuba turi united tube turi umwe twunze ubumwe Rwanda Vivian avuka gwarabaye ndifuza yuko nzosiga mu Burundi yaba aba comedian yaba umu artiste wese akunda mugenzi wiwe ico jewe nico nifuza kuri engo y'abakinyi tugiye ku bantu batwara imigwi canke se ku bantu baba bari muri management ndifuza yuko haba collaboration y'abantu b'abanyamitahe swat abari mu Burundi n'abari hanze bagashira hamwe inguvu filme ndundi kintu nifuza kuri yo nuko nshaka yuko urukundo tuzoba twagaragaje nk'abasineaste ruzotuma filme ndundi zigera ku rwego mpuzamahanga ku buryo acteur Vivi ahura na Rambo agahora na Rambo koje rero mudanze cyane kuba ari we umudamu wawe je profile zanje zose rero profile zanje zose John Lembo kandi yo kujya tubonane nuko Amede abishiramwe uruhara Fani akabishiramwe uruhara Ribat akabishiramwe uruhara Kimoka akabishiramwe uruhara filme ndundi ikagera bandu wayo bakaza ayi cyangwa na Papa Brain ndamamwe kijende wayo abaza itwa Papa Anje itwa abe ya ku buryo rero bajya niba bakoze bazotuma filme iva mu Burundi igere ku rwego rwa Afrika ive muri Afrika igere ku rwego mpuzamahanga abatiri bagende bagira gute bamenyana komsa Burundi buce bwubaha muri filme je nuko numva no ibiciro ibuze mu cyo kibazo so je numva no bashimira kuba mwaje ya nsi turabashimiye ibyumviro ndazi bari byishi ariko byanka byakunda Vivi niyo nkunda kuvuga ati hano haba habaye muhira n'undi munsi kaze cyane tugane Rayi ndakwifuriza umugisha n'amahirwe mu rugendo watanguye rutoroshye merci beaucoup aje gikomando urabona ko aje no mwikoti ya oya rero ubukomando nitubonere ku nyambaro gusa no mu bikorwa tububone merci Vivi menga ari jambo rimwe cyangwa tubiri mbona nyansezera abafana banje nta kindi guys tajyana basezereye mu bantu banje mu bantu bagaciro mu bahwe ni mfise
mubandanye muri bwa umwe mukora subscribe kuri channel yanje ni VV Gift. Mwibagire kugendayo ngo mukore aga subscribe, muri abantu banje ndabakunda ndabubaha, ariko kandi impera heza nongera mvuga kimwe nkunda kuvuga, leta nitugarukire imenye abasenayast igikure mu nkino n'utugenegene kibi gikorwa gishobora kudutunga, kuko leta n'umuvyeyi wacu niyabishiramo uruhara izano tudose dufise zo gushika kure tuzodushikako. Ciao ciao. This is Flash TV. We shine to progress.